nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi umwe ava mu ishengero ryari rikinje abwira Yezu ati, muhanyi bwira uwo tuvukana angabanirize kw'iragi rya data. Yezu aramwishura ati, mbega wa mugabo we, ninde yangize umucamanza wanyu canke ngo mbagabanirize ivyanyu? Araheza Yezu abwira ishengero ati, nimwame mwugavye mwirinde ubunibuni iyo buva bukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga tunze. Araheza Yezu abaciriye umugani ati, habaye umuntu w'umutunzi imirima yari yamukundiye arimbura vyinshi cyane. Nyamutunzi araheza yibaza ati, mbega nza kugira nte ko ibigega byo kwimburiramwo bidakwiye? Atoye ukwaza kubigenza aribaza ati, nzosambura ibigega byose nari nsanganywe, hanyuma nubake ibindi bibisumbya ubunini, mejeje nimburiremwo ingano n'ibindi vyimburwa. Hanyuma mbwira umutima wanje nti, wa mutima we, kubitiza akajisho kuri ivyo bigega usanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero niwiruhukire, urye unwe, wigirire iminsi mikuru uko ushaka. Niho yumva ijwi ry'Imana imubwira iti, ewe kibura bwenge we, muri iri joro nyene umutima wawe baza kuwukwaka. None iryo tunga ryawe riza gusigara nande? Uko niko bizobera uwishinga kwihambirira ku vy'isi, ntiyibuke ibizomutungisha mu vy'Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Muri nako iri baruwa Paulo yandikiye abaromani turiko turasomerwa, hari icyumviro gikomeye cyane agaruka ko kijanye n'ivyo ugira ni gutunganywa n'ingingo y'ukwemera. Ahagira ati, agaruka agira ati, intungane iraheze ikabeshwaho n'ukwizigira n'ukwemera. Ni icyumviro gikomeye cyane kigaruka gose muri ribaro yandikiye abaromani, akagerageza kwerekana aho abemera Yezu Kristu yapfuye akazuka basa na Ibrahimu yizigiye Imana, akemera Imana agahereza ko, akemera Imana akayizigira gushikaho yemera guhaguruka, arava mu nzu ya se, arava mu vyo kwa se, arava mu mico ya kera ya basekuru, yemera gutangura ibintu bishasha kumwe n'Imana, yemera kwinjira mu muco mushasha, ukwiyumvira gushasha ubuzima bwiwe bifatiye kuri ubwo bucuti Imana yaje kumusaba kugira ngo basangire intumbero yayo ifise ku buzima bwiwe. Iyo turiko turavuga ukwemera, ntiturabe gusa bijya tuvuga ngo twemera batwigishije by'ukwemera Yezu n'Imana kandi n'umuntu nemera, bijya tuvuga gusa muri Yesu cha credo nkuko tukimenyereye. Oya, si ivyo gusa, ariko n'ukwemera gufatanye n'ukwizigira. Murazi ko uyu mwaka wose wa yubile Ecclesia idutumirira gusubira kuzirikana cyane kucari cyo ukwizigira. Ukwizigira ningabira nihambaye cyane, cyo gituma mubona papa gyanti mutima yamuvugiyemwo aratwumvisha yuko ubuzima bwacu bwose, ubucuti bwacu n'Imana ntibushobora kuba mw'ikintu gihambaye kivyara ko ku buzima bw'Imana muri twebwe igihe bidashingiye mu kwizigira. Bituma umuntu yumva ko vy'ukuri afisi ariko yava, afisi ikimugenza muri kubukiwe, kandi ko abona iyo ariko araja ahantu harimo umuhango ukomeye hatunganijwe n'Imana. Mugabo kugira ngo umuntu hashike, hariho urugendo rurero rusanga umuntu abamwo
bwo kumenyera kubana n'Imana, kujana n'Imana. Mugiye kuraba urugendo Iburahimu yagize n'Imana, rwabaye urugendo rwo kuza arimenyereza kumenya Imana intambwe ku yindi, Imana ikazira mwihishuka igaruka imwemeza, ukamenga igendera mugirisha urugendo rwo kumukuza mu kumenyera kunywana n'Imana, kubana n'Imana. Kunywana n'Imana hari igihe twibaza yuko umenga ni ibintu bizuko bigaca bihera, mugabo ugasanga umenga ni urugendo rero rudahera, n'ubuzima bwacu aho buca hose butegerezwa kumenya kwakira Imana muri bwo. Ukwemera rero tubona rero muri Iburahimu nk'uko Pawulo bitwereka garuka akabituzirikanisha, n'ukwemera kwamutumye yizigira, atari ukwizigira agira ati ndizigiye mugabo akaguma ngaho. Hari igihe tuvuga ngo turemera turizigiye mugabo tukaguma ngaho, ubuzima bwacu ntibubuje, bukaguma umenga buri ngaho, ntacyo byinjiza mu buzima bwawe, ntacyo bihindura kandi mu ntumbero nziza. Ni ukuvuga yuko umuntu aba afise ukwemera gusa kugarukira mu bihazamutwe, bimwe by'ubwenge mu mutwe gusa, byo gusigura ibintu, mugabo bitaguhagurutsa ngo ugire urugendo rwo kumenyana rwose bisumbirije n'Imana, urugendo rwo guhindura ibintu uko ubibona bitameze neza mu buzima bwawe, ukagerageza kuzuragwana kugira ngo bishobore kubera inahazwa ry'Imana mu buzima bwawe. N'urugendo rudahera, ruhera ari uko umuntu avuye muri ubu buzima. Iburahimu yaremeye ararugira, arava arahinduka mu kwiyumvira isi n'ubuzima bwiwe, kuko nk'abandi bantu bose ntibyari kumvikana ingene Iburahimu Imana imugendeye aza afise hafi imyaka, ngara afise imyaka 90, Sara wiumenga afise imyaka 75, ariko bari abantu bakuze gose, ata muntu yopfa yiyumviriye ko bopfuye nabo nyene batashobora kwimvira na gatonya yuko bopfuye barutse ikibondo. Murazi yuko hageze n'igihe Iburahimu bimera nk'ibimucanze na Sara, hajya abagore barazi rimwe rimwe gukina amadira mwamwe, aca muja mu gutwi, ati ubwo ntitwasamaye, tuwo mwana jewe ntibikunda, genda kwaga tinkunda guha imitwe, ariko dutanga imitwe itariyo, kandi mu nyuma ari butanga imitwe itariyo avyibonereko. Murazi ingene zabaye induru mu rugo igihe Agara amaze kuvyara umwana kuri nako Iburahimu amaze kuvyara umwana kuri Agara. Byo turitonda cyane, hajya umuntu agukwega ati urakubwira umbwira ibiki, ubwo urumva ko ibyo ugira umbwire biri mu muhango w'Imana, biri mu ntumbero y'ubwami bw'Imana. Ko ari gashobora kubwira ukabona umenga nibyo kabisa, mugabo ugasanga ntibiri mu muhango w'Imana, ntibiri mu nzira y'Imana ishaka kugucishamo, kandi wabibona ukabona umenga rega nibyo, urahushize mu bwenge bw'umuntu ukabona umenga nibyo, ariko ugasanga ibyo biri mu bwenge bw'umuntu sibwo biri mu bwenge bw'Imana, mu migambi Imana igufiseko. Mu migambi Imana igufiseko, kandi ibyo hari igihe Imana ibanza kugucisha ahantu hagoye kugira ngo igucyorore, ibanze kumenyereze kugendera ku vyumviro vyayo. Muri uyo mwanya biragora gose. Nibaza ko na Iburahimu bitamworoheye ingene ukwizigira Imana, kuko gusiga ubwenge bwacu. Imana ishaka yuko tuyizigira nk'Imana, kugira dora tuvuga ngo tureke Imana ngo ibimana, yuko dushobora no kuyizigira n'igihe ubwenge bwacu umenga bwaherewe, n'igihe umenga ubushobozi bwacu bwaherewe, hamwe mu gifaransa twita dans l'impasse. N'igihe umenga mu gihugu hari ibintu umenga twaherewe, gumana ukwizigira. Ntuce utangura kubaho nk'umuntu yihebuye, ugaruka ntiruce rutangura kwiruka mu rumogi, abantu batangure guca biruka mu gucaracanganya amadira atariyo, baza bati turiko turarondera ubuzima uko tubona bishoboka. Oya, ugwane kumwe Pawulo abwira aho arabwira Timothy ngo naragwanye intambara y'ukwemera. Gwana intambara y'ukwemera, gumya umutima gushika bihere. Hari umunsi bizohera,
hagahigwa umuntu yemeye kwihambira ku muhango w'Imana, ku ijambo ry'Imana, kuko uyo niwe munyuma ubuzima buza kutwereka buti nguyu yaratsinze. Abana nabo twibaza ko menga bariko baratsinda, mugabo bagendera mu bindi bintu bitari mu muhango w'Imana, bariko baranyika, bariko baramaramara, bariko barajya ivyatsi. Kumwe tubivuga mu Kirundi ngo heza kugoka ibigori ego. Iri jambo rije hageze kuri twebwe womenga hariho ibihome ubona umenga mu bwenge bwawe no mu biharuro by'ubuzima umenga waherewe. Paulo agize ati ko wemera Yesu Kristo yapfuye akazuka, wemere yuko muri uko kwizigira Yesu Kristo ashobora kuza agatobora inzira aho muri urwo ruhome kandi ukarengana. Kandi uca utangura kubaho muri ubwo buryo, uca ubandanya ubaho muri ubwo buryo, ni ukuvuga iki? Ugerageza kubaho mu ntumbero y'ijambo ryiwe kugumugume mwiranguka ry'uwo muhango. Mwiranguka ry'uwo muhango niyo ntambara ategerezwa kugwana, nico gituma duhereza inkuka ku munsi ku munsi, kugira ngo ubukomezi buva mu kumwakira kuri altari bugume buduherekeza, budutoborera inzira. Si ukuvyemera rero gusa tubigire nk'ibisharizo, tubigire nka slogan ko twashize Imana imbere, mugabo by'ukuri itari imbere. Erega imbere ni kubiri, hariho imbere mu kuyibwira tuti reka tugusenga imbere y'igikorwa cyose, mugabo hariya ntiwinjireyo, hariya turafise ibindi tugendera cyane cyane imbere, hariya ni wakomeye. Si imbere muri protokole, benshi babigira imbere muri protokole gusa, mugabo ntitwubahuke ngo tumushikane imbere ahindagura pangure y'amadiri yose dukinira hari indani. Ugaca usanga umuhango ntitushikira, ugaca usanga ibyifuzo by'ubuhigwe byiza ntitubishikira, kuko hariho ibintu Imana kugira ngo ibidushikane ko ishaka ubwa mbere gushika iwacu mu muntu w'ukuri hariya muri twebwe. Aho niho hari ukwemera. Iburahimu kuko yemeye agaca haguruka agatangura guhindura ibintu uko yahora yiyumvira, ikimenyetso nirujya rugendagira akava iwabo akagenda mu gihugu Imana mu bwiti genda aho nzokwereka. Uko no guhaguruka Imana iramuraba ikavuga iti uyu muntu niwe kweri, aranyizigiye. Ndamuhagurukije ngo namubwire agenda iyo nzomwereka ntahazi, ntarabona. Mugabo ndamubwiye nti va muri ibyo bintu byo hiyi wanyu, byo mu bigirwamana by'iwanyu, tangure kugendana n'Imana y'ukuri, tugere Kristo. Aho hari inyigisho ikomeye cyane. Turashobora kuba twijejwe n'Imana yuko tugiye kuja heza kandi tuyifuza, kandi turashobora no kuba turiko turahicapurira, mugabo ntuhabone neza ingene bizogenda. Ariko mu kwemera kwawe amebuka uti ndazi y'umukama nkuye, kuko wamusanga umenga kubera kutabona neza ingene imbere hameze, wumva umenga ucusubira gukorwa kwebwa n'ugushaka gusubira iyo uvuye. Oya, izigira ijambo ry'Imana rikugumye, ntusubire mu byo wavuyemwo kubera ubona umenga imbere ntuhabona neza. Wizigire yuko uwukubwira ati tujane ko ari kumwe nawe, kandi aho niho hari ukwemera gukomeye. Sinzi umuntu yigeze kugira ati ukwemera nyako gukomeye gutangura igihe ata kintu na kimwe kiboneka gifatika gisigurika mu bwenge ugifise ufasheko, ukizigira gusa urukundo rw'Imana kuri wewe n'ijambo ryayo. Ntivyoroshe iyo umuntu ariko arabivuga bisoma canka bisigura umva umenga birabangutse, ariko hageze ngaho mu buzima usanga ari umururazi. Dusaba ingufu z'Imana, dusaba ingufu z'Imana kugira ngo dushobore guteramira ubukiriro bwacu, ntidusubire inyuma, dushobore guteramira n'ubukiriro bw'igihe cyacu, kuko kigizwe n'ingene natwe abemera tumeze, ntidusubize inyuma ibihe, tukaguma tugwana
duteramira ubukiriro kandi bw'ibihe byacu kugira ngo vyegere imbere bijane n'ukuri kw'Imana. Abakristo muri bino bihe vya none vyuzuye umwijima w'ibintu vyinshi, twitegure kugwana intambara y'ukwemera kugira ngo twebwe nyene tubanze tuzigame umuhango w'Imana muri twebwe, ariko kandi tunawuzigamire n'ibihe vyacu, kuko murazi yuko no mu bantu bangana indiri ngo Imana isanzeyo izo ntungane nkenya zemera guhagurutswa zikagenzwa n'ijambo ryayo, ishobora kugirira ikigongo abandi bose ikabacira inzira. Kubwo kwizigira Imana kwanyu ukunyene mwebwe mungana ngaha, mushobora gukiza igihugu cyose cy'u Burundi, mushobora gukiza isi yose na eklezia. Dusabe bene ubwo butungane bwo kwemera kugengwa no kugenzwa n'ijambo ry'Imana, kugenzwa n'umuhango w'Imana, kandi ibyo bigaheza bigatuma dufata indinganizo nshasha y'ubuzima ishingiye kuri iryo jambo. Tuzoba turiko turakiza ubuzima bwacu, dukize n'ubuzima bw'igihe cyacu. Amen.